Hello everyone, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwese muguma mudukurikirana kuri ya page iguma iduha ubumenyi n'ubuhinga kuri telefone ariyo ibigezweho kuri telefone. Guys, no musi ndaje nje kubereka akantu k'ubwenge kari ngaha muri Facebook katazwi n'abantu benshi, ngaha hantu twandikira message, okay? Ngoma ndakwereke ukuntu woshobora gusoma message umuntu yakwandikiye, donc uyisomye bakamwereka yuko atarayisoma. Okay, mugumane nanje ndabereke ako kantu nabateguriye. Akarorero dukorere kuri uyu. Okay, turinjiramwo nkuko murabona yuko ngaha message nayifuse, donc nayisomye. Murabona ko ngaha message nayisomye, mubona utarasoma message yuko usanga hameze uku. Okay, mubona rero yuko aha message mba nayisomye. Rero ngoma ndabereke ukuntu message woyisoma hama ugaca uyigarukana kandi utarayisoma nkuko kwiyo bimeze. Okay, urinjira ku muntu wari we wese ushaka kubigirako. Mubona ko nari namaze kuyisoma ariko sinshaka yuko abona ko nari nasomye message yanyandikiye. Urazi iyo umuntu wamwandikiye ugasoma message mwavuganye, donc ayisomye wewe iyo wamwandikiye haca haza aka kantu. Aha ni mu gihe yasomye iyo wamwandikiye nta kwishure. Okay, mugumane rero nanje ndabereke. Guys, ariko ukaba utarakora follow kuri Facebook page, simbira kuri Facebook yawe wandike ibigezweho kuri telefone, okay? Page ni urabe yuko wakoze following canke suivre. Usanze handitse suivre canke follow ucufyondako ni wabona bije nkuko, uzoba uri kurankurikirana 5 kuri 5. Okay, page ni ico tubasaba no gukora kuri jeme, mugire na comment, muce mudufasha gupartager ibi vyigwa ugira bishikire n'abandi bantu. Ni ibigezweho kuri telefone, ni mubandanye mudushigikira natwe tugume tubatamwo utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho. Okay, turinjira rero kuri message, nkuko bisanzwe munkurikirane 5 kuri 5 na kantu k'ubwenge. Okay, ninjire kuri iyi message nari mpejeje gusoma, ndayihindure ize kumera nkuko nkaho ntarayisoma. Okay, uca winjiramwo nkuko bisanzwe, hama ucuza hariya hejuru ku aha duca ngaha asori gatoyi, duca aha hejuru kuri aka kantu k'aga parametre. Okay, aha winjira kuri Facebook yiwe kwa message hajya nyene mwandikiranira, ugashonda kuri kariya kantu kameze nk'aga parametre, ku ga parametre, hama ucuza ngaha kuri marke use and read. Aha niho duca duklikako nkuko. Okay, ona yuko message twari twayisomye ariko murabona yuko igarutse nkaho yayanditse tutarayisoma. Okay guys, mubona yuko ari akantu k'ubwenge. Reka ngire no kwiyi Facebook y'uyu mu type ngaha. Mubona yuko yanyandikiye message, reka ndayisome kwanza murabe. Okay, mubona yuko message nayisomye. Aha murona yuko ngaha ayaba ari ku murongo yaca abona yuko message yiwe nayisomye. Ubu rero sishaka yuko aza kubona yuko nasomye message yiwe, cusubira ugafyonda kukinjira aha kuri chat, hama ugacuza aha kwaka ga parametre aka hama ugacugira ngaha naberetse. Okay, co ufyonda ko nkuko mubona yuko message icigaruka nkaho tutarayisoma. Guys, akaniko kantu k'ubwenge nari nabateguriye, mukomeze gupartage ibi vyigwa tuguma tubaha. Guys, YouTube ni ibigezweho kuri telefone, mubandanye mudushigikira mu gukora sabone, kugira muze murabana natwe mu tundi tuntu tw'ubwenge nkutu tuza turabategurira. Okay, ciao rero, tuzosubira muri video ikurikira. Thanks for watching.